bingana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenja gusa endaje nazumutima. Turasoma rero itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 26 twasomye duti Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Amen. Amen. Nitwapfuye kubaho. Amen. Turiho kugira ngo tuganze. Haujaelewa vizuri. Ambia ndugu yako turiho kugira ngo tuganze. Imana ivuga ati tureme umuntu asa natwe maze aganze ibiguruka, aganze ibica mu mazi. Buri havuze ngo amafi, haleluya. Samafi yonyine aba mu kiyaga, no kuvuga ibintu byose byo mu kiyaga. N'amato arimwo. Amena. Ni ngona zirimwo. Niki? N'imvubu zirimo. Tufise ububasha bwo kubiganza. Haleluya. Turiho kugira ngo tuganze. Kandi hari ahantu aho nyene hacabwa ngo ni isi. Haleluya. Ngo ni isi yose. Buriya dufise ububasha hejuru y'isi n'ibiri kw'isi. Tunalona vizuri. Dufise ububasha bwo kuganza isi n'ibiri mw'isi vyose. Nta kintu na kimwe dukoresha ngaha kitavuye kuri iyi si. Yaba iyi mikrofone ndiko nkoresha matiere bakoresheje bayikuye muri ivyo Imana yaremye. Haleluya. Kandi kindi kintu taruzi cyangwa utari wibuka cyangwa utitaho, imbere yuko Imana iturema yaturemye kumusugira gatandatu, yabanje kuturemera ivyo tuzokoresha. Amen. Yabanje gushiraho izo nyama tuzojya, ayo mafiriti muzojya, izo samaki muzojya, nivyo yabanje gushiraho. Yadushizeho kugira ngo tuganze. Kutavyumva. Turiho kugira ngo, ntabwo turiho kugira ngo tuganzwe. Oya. Haleluya. Mu byo gusubira mu byagezwe muri kuri 28 ngo twebwe ngo azotugira imitwe ntabwo azotugira. Haleluya. Kubw'ivyo twahawe ububasha bwo kuganza. Kugira mugeza tukuganza. Haleluya. 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 Maze iyi si tumaze guhabwa kuyiganza, guhera kuremwa kw'isi, Satana aza kutwaka ubushobozi biciye muri rya cyaha Adamu na Eva bakora, maze Yesu agaruka kandi atugira abaganzana nawe, tuca tubabaraganwa na Kristo guhera kuri iyi si no mu ijuru. Yesu acavuga ngo nahawe ubasha mu isi no mu ijuru, kandi yaduhaye ubasha natwe ngo ducike nkawe. Haragaze n'igihe avuga ngo tuzokora ibirusha ivyo we yakoze.
buriya turiho kugira ngo tuganze. Haleluya. Hari kindi gihe usanga ibintu bituganza kubera tutamenye ko ari twe tuganza, tukaja muri liste y'abaganzwa kandi ari twe tuganza. Iyumvira musitanteri muri komine yiwe akacaja mu batondera ibiharage, arindira baza kumuha ibiharage kandi ari we yari kubitanga. Ni waganza akacaja mu baganzwa. Barasade. Twe turaganje kandi mu byo tuganza harimo ibiguruka byose. Mbe haguruka ibiki n'ibiki? Ega si nyoni zonyene, na za nyoni bakoze arizo ndege nazo turaziganza. Ibigira ngaha hejuru byose abimiduga y'abamaki byose turabiganza. Haleluya. Yaba mahuzu yabibiki ibi byose turabiganza. Twe twavukiye kuganza, ntabwo twavukiye kuganzwa. Hari kindi gihe umuntu asumbuliwa na kitu fulani akagira ikintu kimugora kimusumbua kandi kiri mu byo dutegerezwa kuganza. Twavukiye kuganza. Haleluya. 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 Urazi Noa hageze aho yinjiza ibikoko bibiri. Iyumvire ingene ashobora kuba yabipanza babigira ati bo inkoko n'inkoko kazi, izindi nkoko musubira inyuma hazi ni ingene yoba yabishoreye yakoresheje ijambo arategeka ati bo nkoko na nkoko kazi, cyangwa sake na nkoko kazi na sake kazi ni nkoko. Okay. Nimuze imbeba nimba kivugika nazo nyene imbwa zose agategeka tare ku murongo kimwe inyuma y'ikindi. Izindi zose hari inka nyinshi mugabo inka ni inka mukirundi bafise ingene bayita inyana umenga ishuri ni inyana sivyo none abarizo zigenda ndogo izindi shuri n'izindi nyana zisigare. Noa yakoresheje ijambo ryo gutegeka. Sawa, tunaelewana vizuri. Sasa umwana w'umuntu hamazeho agera mu buzima bw'amategeko y'ibyagezwe aca yibagira bwa bubasha Imana yamuhaye, atangura kubaho munsi y'ibyagezwe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo atabyagezwe nta cyaha kiriho. Icyaha kigufata mu gihe hari icyagezwe kikubuza gukora icyo kintu. Muri icyo gihe rero mugabo amategeko suko aho ni mu by'Imana. Amategeko bavuga ngo nul ne censé ignorer la loi, bivuga ko nta muntu n'umwe yavuga ngo ntabyo narinze. Ariko mu ijambo ry'Imana mu gihe atacagezwe cyari gihari nta cyaha ufise. Muri icyo gihe abana b'abantu bamaze kubaho mu buzima bw'ibyagezwe batangura kubaho ubuzima busanzwe. Ndatangariye Paulo yigeze kubwira abantu atandukanya abantu b'umubiri ngo n'abantu b'imwemu. Habaho abantu b'umubiri n'abantu b'imwemu. Bari abakristo b'i Korinto, hari abakristo b'umubiri n'abakristo b'imwemu kandi muricaranye ngaho. Hari igihe usanga umwe ari w'imwemu undi w'umubiri, w'imwemu w'umubiri cyangwa b'imwemu batatu bakurikirana n'ab'umubiri batatu bakurikirana. Bano sede sana kuko bivuga ko kuri wa Musa arabazovuga ngo twaricara imbere yawe twarabwisha imbere yawe bari kwazobabwira ngo sinigeze. Bano sede sana rero hari mwemu baratahura abaribo baritahura ko bavukiye kuganza. Nico gituma ufise ububasha bwo kuvuga nk'umutegetsi afise autorité afise na pouvoir byose bibiri urabifise. Ufise ububasha bwo kuvuga ugategeka. Hiyo mena ni ndogo sana, ni kama hujaelewa naongea nini. Nasema hivi ufise ububasha ukagira kandi n'ubushobozi n'ibintu bibiri bwo gutegeka kandi bwo kuvuga ijambo kandi rikaba kuko twavukiye kuganza. Atubwira ngo aduhaye ububasha bwo guhonyora scorpion n'inzoka. Nibyo bintu byari bikaze bikomeye birusha ibindi ubukare kandi akaba yaduhaye ububasha bwo kubihonyora. Ni giki cyoba gikaze kuruta inzoka? Apana zo muntu.
imikorobe n'utuntu dukenya duto turutwa n'inzoka y'imamba n'isato n'izindi. Za zindi za angiosperme n'amibe bita ngo ni inzoka zo mu nda zijya ni nto cyane kuri izi nzoka zindi Yesu yatubwiye ko dushobora guhonyora. None uterwa ubwoba n'iki? N'amibe. Yatubwiye ko tuzonyora inzoka harimo n'isato ni izayo muraziza amazina n'incira n'incarwasi niko bazita. N'imamba na cobra n'izindi zose na boa, inzoka zose dufise ububasha bwo kuzihonyora. Sasa ni igiki kigukanga? Dukoresha ubushobozi dufise n'ububasha dufise. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe winjira mu kibazo kikagukomerera, ukaraba hirya ukabura, ukaraba hino ukabura, ukamera nka Dawidi yavuze ngo nunamura amaso yanje ku misozi ngo mbega gutabarwa kwanje kuzova hehe. Acha yibuka ati gutabarwa kwanje kuzova kuhoraho yaremye isi n'ijuru ngo ntazokwemerera kuguru kwawe ngo acha wewe. Unajua wewe ni nani? Zaburi yavuga ngo akulindaye hatalala ngukuzigama ngo nazahunyiza. Ni igiki kigukanga kiguteye ubwoba? Twavukiye kuganza. Kandi rega nituganza gusa ibi naturere gusa ibiti n'ibisiri naturere turabiganza kuko ibyo bisiri naturere byaje biva mu binaturere. None Yesu amaze acha nikwambie kidogo. Nimba Yesu ashoboye guhagarika umuyaga kandi akatubwira ngo tuzohagarika ibiruta ivyo, ni igiki gikomeye kurusha umuyaga? Ingunza amazi nimba Mose yashizeho inkoni yonyene ikiyaga gitukura kirahagarara, mbega akantu nka Tanganyika kokugira iki? Tino tuzogira experience tuje kwitanganyika tuzogenda. Ari igihe mwibaza ko amakuru yanditse muri Bibiliya ni nk'inkuru zo kuryosha inkuru. Haleluya. Nidukwiye kuba aba auditeur ba mu rusengero, mbwa tugiye kuba abateur mu rusengero. Nidukwiye kuba abantu bumviriza gusa, mbwa tugiye kuba abakora ibikorwa. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Usanze Mose yapasuye ikiyaga gitukura n'inkoni, nawe genda Katanganyika ukagira karaho ugabivana na interimani za kubironkamo. Haleluya. Irakubaza bagira ujengo muri Kongo mugatumba hari hazibiye, mugaba hazibiye rwose, urahaca. Bwana sesa genda fisi ntahe narigeze kwishinga kera hari muri za 2000 ndibaza ni 12-13 sinibuka. Nari njabutse mvuye kuri Prince Regent, njabutse ngiye ajya kuri permanence murahabona. Sasa ngenda kujabuka sanga haje imiduga ibiri. Iyi nkuru mbabwiye nukuri kandi twari kumwe n'undi muntu kandi umunsi nayishinze naye erezuma n'uwo muntu yari muri eglise uwo munsi nyene hari muri Hope Church. Yaciye ababwira nawe nyine ati koko twari kumwe nayibonye. N'umuririmbyi arimba muri Harvesters. Nari njabutse urabona ko rijya barabara rimeze nka autoroute, zibiri ziraduga zibiri zikamanuka. Kumbe sasa ariko ndajabuka, kumbe haje imodoka jembo niyo yonyene, kumbe inyuma yaho hanyegeye yindi. Ngiye rero ngo kugira ngo mpagarare hagati zirengane gutya, kumbe haje na moto gutya. Ndamagara ni Yesu. Naho gukwepera hari nusubira inyuma nugenda imbere, urumva nahamagaye Yesu kugira ngo nje mu ijuru byorushe ko nabona ko byaheze ngiye mu ijuru. Ndabwije ukuri moto yaranciye mu irarengana, sinamenya aho yaci uko nukuri ku Mukristo. Haleluya. Je nahumuye amaso mbona moto ugeze hari aho yaciye na distance ya 5 cm yari hari hagati yanje n'imodoka
n'agati yanje n'indi modoka. Imoto yo nta hantu yari guca, yaciyemo irarengana, sinibazaho yace ko nari mumirije. Haleluya, haleluya. Iyo niyo Mana dusenga. Mugabo nk'umuntu agenda mibarira ngo Mana ngomba kandi ko bisubira. Imodoka zicengana janje magare nga Imana kibaza ati ndafisemo inyungu yihe, wabuza ahandi uca. Haleluya. Twaremewe gutegeka. Amen. Kandi ndabigusavye isomeni tarahera. Uzopime experience. Utangure gutegeka utuntu tutuduga. Nakabisi kagusizuka tugamagara ati stop. Ndaguye ni hagarara ngaho subira inyuma. Ucuza kuntora. Haleluya. 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 Niyabuze muri mwebwe wari yategetse ati matara garuka. Hari wari yabivuze. Nta numwe yiyeme. Elisa ariko ashiriko buke n'ubwoba bwinshi. Ni wacu wamagara amatara. Nimubona rero ko ari byavuye. Haleluya. No, nituvuga amajambo y'inkuru zo kuryosha. Bwana sadesa. Bwana sadete. Ni inkuru za vrai. Urabona abanyarumogi barakora ibintu vya vrai. Hari igihe abona umenga yaheje kunyura umogi ntago nigeze nywa, ngo ubona ariko ari yakaza, ariko agira ibintu vya vrai, yumva gukura impuzu arazikura, akagira ibintu vya vrai atari vya faraja ariko arakira. Ngo umunyarumogi umwe ariko aranyumura umogi, ariko asoma journal, ageze kumera acha fotogara umogi cyararuta. Wo bari kumacamba ati nibiki? Ati nariko ndasoma ngamo journal. Akumera nachembona handitse ngo apolisi baca baraza. Ati rero ndarutagira ngo ntibamfata. Bwana sesana asoma ibintu akabisha mwireye mu vyukuri, ariko abantu bu wasoma Bibiliya bakabifata nk'ikinyamakuru, kandi umunyarumogi urabona ko ikinyamakuru we yaca agisoma nyene n'useriye byinshi. Bwana sadesana, Bwana sadetena, turi mu vyukuri. Amen, 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 amen. Nimba twahawe kuganza, tuganze vyukuri, nituganzwe. Amen. Sindiko mbwira abadamu ngo mureke kuganzwa n'abagabo banyu. Aho rero urumva twebwe abapapa nibo twahawe kuganza, amana mukadufasha kugira ngo tuganzanye namwe. Amen. Twe turabami, abadamu nabo bakaba bamikazi, abana nabo bakaba prince, abaganwa. Haleluya, haleluya. Muko twahawe ububasha bwo kuganza, tugira dutangure gutegeka. Amen. Nacari nkenya n'abantu bakibona nk'uko umenga tiko turatera inkuru. No, ntabwo ari inkuru, tiko tuvuga ukuri. Amen. Tugira dutangure isengesho ryo gufata no kuganza, no kwerekana ububasha n'ubushobozi Imana yaduhaye ko tubufise kandi ko tugomba kubugendera. Urazi uri nk'umwigisha mu ishure, abanyeshuri bakaca bagufata wewe akaba ari baca bicarika ngaho, bakajoga twicara ngaho tugira tukwigisha. Uba wibagiye ko ufise ububasha bwo kuganza iryo shure. Haleluya, haleluya. Ni nk'umumenyesha amakuru agiye kubaza umunyagihugu ati rero ibi bintu bibona gute? Umunyagihugu akacamo aka mikrofone akavuga nawe akacamubaza ati nawe ubibona gute? Muba mwahinduye. Bwana saide sana. Satani rero yaraduhenze. Yarahenze abantu benshi cyane ababwira ngo dunia ngo ni ya shida, ngo tuzokwa mukonyene. Ntituzokwa mukonyene, tutegereza kuganza. Dufise ububasha n'ubushobozi twahawe, tugomba kuganza. Nta kintu na kimwe yaremye mu ishusho y'uwatari twebwe, kandi inyuma yo guheza kuturema twebwe niyo yaciye aruhuka. Kumusigira gatandatu niyo yaremye umwana w'umuntu, ku munsi w'indwi acaruhuka, kuko yarahejeje ikintu nyamukuru gitomoye kimeze neza.
haleluya. Numenya agaciro ufise, wewe wibaza kuri umuntu wa burebure, uraye inzara ukibaza ngo byaheze, ariko iyo nzara yawe ni igutuma gushika ku bindi, ni ngazi gushikana ku bindi. Reka nkubwire, Danieli yatatabwa mu mwobo w'intambwe katika tundu la simba, ntiyari kuba uwo twavuganze cyangwa yavuganzwe ko yagumye katika tundu la simba, mugabo intare ntiyagira icyo zimugira. Haleluya. Yosefu yatatabwa mu kinogo, ntaba ariko aravugangwa nk'uko yataja mu gasho, ntaba yarabaye premier ministre ngo abe na ministre wa finance. Haleluya. Meshaki, Shadraka, Abednego yo badatabwa mu muriro mu itanure ry'umuriro, ariko ndakirondera mu Kirundi, nituba tubavuga nk'uko ngo aboneke n'umuntu agira kane, kweza umwami Nebukadineza abone umuntu agira kane mu muriro. Iyo utarari inzara ntibyari kumenyekana ko Imana ari Imana mu buzima bwawe. Iyo bataguha isumu ntibyari kumenyekana ko Imana ikiza isumu. Hari abantu mu buzima bwabo bazi ngo ubuhaye umuntu isumu ategerezwa gupfa, barajye isumu mugabo ntibapfe. Nejo bazokurasa urusoro rupite nga pembeni rwirengani cyangwa inkoyo yange kuguruka. Haleluya. Mutamu umwe yadushingiye intahe hari mu myaka 60, naye yari umukongomani hariya kure, baraje baje kumurasa. Nyamutama ariko ashinga intahe arira, niho narindi ariko adushingira intahe hari muri Kongo nyine. Ati bakwega, sinzi ingene bazikwega bagira ngo papa bakwega urusoro rukanga kuvayo, baraza pembeni rukavayo ngo papa, basubira kumurasa rukanga kuvayo, baramwitegereza bavuga ati uyu n'umuntu ni igisigo, bagasubira kandi ngo papa bagize gutya wapi utahundije na kupiga risasi uwo burinda kweli. Twaremewe kuganza. Hari abantu rero baganzwe n'icyaha, akaganzwa n'ubusuma, akiba nyina akiba se kugeza aho yiba n'Imana ikigira 10. Hari abaganzwa n'ubusambanyi, agasambanya nanuze zasambana na mubyara we kugeza ashika no kuri mushikiwe. Hari abantu baganzwa n'inzoga, akabasigaye asa n'icupa y'inzoga, barasane sana. Hari abantu basigaye baganzwa n'itabi, aho usigara umubona ukabona umengana agatabi kihagarariye ngaho, barasane sana. Ariko twebwe twaremewe kuganza, si ukuganzwa. Yega rero abaganzwe n'ubukene, ubukene kabwa mu mudirija ku buryo akena abura n'amahera y'agasabuni, barasane sana. Umukene wa nyuma n'ubuzi kisinzi agasabuni ndibaza karazimvye, abura n'ikingorongoro cha 10. None twa tutegereza kuganza n'ubukene tubuganze. Haleluya. Nitwa tutegereza kuganza n'impuzu tuziganze, n'ubwiza tubuganza. Abantu nyene afise ubwiza bumuganza, ufise amahera ugasanga amahera ni yamuganza, ufise abana ugasanga abana ni wamuganza, ufise umugore ugasanga umugore ni wamuganza, ufise inzu ugasanga inzu ni muganza, ufise amashuri amadiploma ugasanga amadiploma ni yamuganza. Ariko twe twahawe ubasha bwo kuganza. Haleluya. Hari ikintu cyoba cyarakuganje, tugomba dusenge, dutangure kwiganzura, dukoresheje amaraso ya Yesu n'izina rya Yesu. Amen, amen. Ufise ikintu cyacu cyose cyoba kimuganza, avuga ati nukuri vraiment jewe nganjwe niki, ahaguruke dusenge tukiganzure. Murabona yega n'ubupfuvyi n'utegereza kuganzwa nabwo. Yesu yavuze ngo ni se w'imfuvyi n'umugabo w'abapfakazi. Haleluya, haleluya. Tugira twinjire mu mwanya w'isengesho, usore ijwi ubwire ico kintu cyakuganje ati ndakwikuye ko mu izina rya Yesu, ndakomoye kandi ndagutaye kure mu izina rya Yesu. Kuva uno munsi nanje ngiye kuzora ndakuganza, kuva uno munsi nanje ngiye kuguhonyora, kuva uno munsi nanje ngiye kuja hejuru yawe. Imyaka wanganje ni myinshi, amezi
amasawa nganje ni menshi, ubu nanje ngoma ndakuganze, ngoma ndakuhonyore, ngoma ndakwitambe ku buvyimba. Haleluya. Injira mu isengesho. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwanya. muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga